Ku munsi wa kane genekerezo rya 8 Nyakanga umwaka wa 2022 ishirahamwe Community Outreach Burundi mu mfunyapfunyo COB ryaramutse ryigina umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ibikorwa kugwaruka hamwe n'utugenegene. Umukuru w'iryo shirahamwe Elias Siboniyo arabitwiganira. Ngaha turi kuri Centre Jeune ishirahamwe Community Outreach Burundi riri kumwe n'ayandi mashirahamwe Recovi, BMPD n'ayandi mashirahamwe atandukanye asanzwe akora ibikorwa bijanye no guhimiriza ugwaruka, gukora ibikorwa bitandukanye byotuma bazira ibiyayuramutwe n'amarigara. Twakoranye umunsi kugira ngo turi hamwe twigine umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ibikorwa kugwaruka hamwe utugenegene n'ibindi bikorwa bitandukanye bituma abajene canke sugwaruka rukora ibikorwa by'iterambere rutazeyinze. Ubona niyo goba gwaraheje amashuri ukabura icyo rukora, mugabo bagiye hamwe barashobora gukora ibintu byoteza imbere igihugu. Niyo mpamvu rero uyu munsi twari twirigwanye n'ugwaruka rutandukanye rufise ibyo rusanzwe rukora, abacora amasanamu, abakora ubudede n'ibindi bikorwa bitandukanye. Abo nabo bakaba banatweretse ibyo basanzwe bakora byiza cyane bituma baronka ingene amafaranga yo kwiteza imbere, amafaranga yo kubahura misi, kandi bigatuma bagura ubwenge n'ibindi bikorwa bitandukanye. Ni ikintu rero gishemeye twabonye n'abaciye bifatanya natwe. Uyu munsi hariho match umupira w'amaguru uhuje ikipe zibiri nazo nyene zidufashije kwigina uyu munsi kugira ngo turi hamwe ibikorwa by'iterambere bitume tuba abantu ngira akamaro ku gihugu, duteze imbere igihugu mu mice itandukanye y'ubuzima, kandi ugwaruka turuhimirize kwitwararika ibikorwa nk'ivyo vyotuma igihugu kiduza umusaruro, kiduza ivyo bita ama PIB, kandi nabo bakiteza imbere mu bikorwa bitandukanye. Nico gituma rero twaje ngaha kuri Centre Jeune, nico gituma mubona abantu bambaye impuzu zirabura ziriko ivyandiko. Twifuza yuko ugwaruka rw'u Burundi rubugwaruka rw'ibikorwa atari ugwaruka rwo kwirwa rurazerera. Murakoze. Bamwe mu bari baserukiye amashirahamwe atandukanye bahimirije ugwaruka ko gokura amaboko mu mpuzu bakitunganiza ibikorwa biganisha ku iterambere. Ihevye ubu unye bariko wa mwanya wabo batakaje bariko baranywa ibiyayuramutwe mu marigara n'ahandi bawutakaza bariko barakora ibintu bishobora kubaha agasabuni, kubaha utuntu twinshi bifuza, kandi n'umujene ariko aratera imbere gose akora ibintu by'ubuhinga, amatapi, amafura, ibiki, kandi ni ibintu bigugwa gose. Rero kubera ujya mwanya wiwe yatakaje ubu unyara wicuza, nico gituma rero yahisemwo guheba amadroge no kurondera umwuga wo muteza imbere. Iryo shirahamwe rifise ikigo kinaniratwa imbere ya New School, ishure New School. Ico kigo handitse Centre Nyumviriza. Karibu mwese murahawe ikaze, kwinjira ni ku buntu, dufashanye kugira ngo dukize abajene benshi bashobore guhinduka. Murakomeye. Voilà, nkuko Elias yabivuze, nitwa Delice Izere, nkaba nanje ndumujene nkamwe, nkaba nashoboye kwiyungunganya duguruza ishirahamwe. Bon, mu Kirundi sinzigenza kubivuga, mugabo mu Gifaransa ni audiovisuel production, no kuvuga guhinyanyura amasanamu, ama audio, donc amafoto, ibintu nk'ivyo. Rero kuri iki kijanye n'ibiyayuramutwe natwe twasigaye inyuma kugira ngo dushoboye gushishikariza abajene, tubereka inzira ikwiriye kandi ibereye. Twarakoze documentaire kubijanye n'ibintu vy'ibiyayuramutwe. Nibaza yuko nza sinzigene nzoswa kubaronka, mugabo igihe tuzogira projection muri CCF tuzobatuma ko murabe ukungene bimeze, kungene umuntu yo bivamwo, kuko ndisoko ngaha naho mutwa mubinwa hari habo mufise abagenzi babinwa abashaka kubivamwo, mugabo akaburi ngene bivamwo. En tout cas iyo documentaire izobiri très riche, twayifashiye umwanya munini cyane, rero iri mu gusohoka. Nzobabwira mwese muze mudutereketeka, muze kuyiraba, mutumire n'abagenzi banyu babajene baze kuraba, hama kandi Imana ibahezagire. Twaranaganirije rumwe mu gwaruka gwaraho rumaze kwitunganiriza imigambi, ruranatwereka ibyo rumaze gushikako. Je nitwa Omar Ntiranyibagira, ndi umutekinicien. Icyo nsanzwe nkora jewe nkora ibintu vya installation y'umuyaga nkuba en général, n'ama climatiseur, n'ama réparation des frigos, fait ibintu d'ordre électrotechnique.
hanyuma naragerageje muri ivyo bintu no kurondera ingene no vyagura ndagira société yitwa Semar ni société des électromécaniciens et maintenance relative hama ndagerageza kuraba yuko yokora mu mategeko ndacaho bisanzwe bitegerezwa guca ndarondera NIF ndarondera na registre du commerce ubu rero turiko turakora twariko turiyungunganya kugira ngo turabe yuko twokora. Nitwa Nzambimana Methode nkaba mvuka mu Kanyoshi abandi umujene narigeje kuba nkoresha ibiyayura mutwe hama ndabiheba ndabihagarika ubu murabona ivyo nihaye ndazi gukora amatapi ndazi gukora amafurare ndazi gukora n'udukararasa dutandukanye hama ibi vyose kugira ntangure kubikora nkaba nabifashijwe mwo n'ikigo ABMPD caranyakiriye kimvanya ahantu hatandukanye nari masikani barantora baranyakira ndagenda ndiga umwuga aba narifise umwuga nanje nahora nkora canavuga ndabandaniriza ko barampa sponsor ibintu bike ibisabwa kugira nzoze ndabandanya ivyo bintu amico no hamagarira urwaruka goreka kwihereza ibyayura moto ugakora ibikorwa ukaza kugira ugakura amaboko mu mpuzu kugira ngo kwihereza ibyayura mutwe bifise ingaruka mbi biratuma usubira inyuma. Nitwa Irimbere Krista Darsine mba mu Cibitoki nkaba nkora ibintu vya makeup gusiga abantu bagasa neza yego nivyo nyene nkora nahamagara abandi bajene ko bo kwitwararika imyuga kara ico bashoboye aho bari fort cyane akariyo bahagarara mu gukora yego murakoze. Nitwa Imbabazi Debo mu buzima bwa misi yose ndadandaza ndiyungunganya mu kudandaza ndadandaza imbabura yitwa bikigiti igezweho iziganya amakara irafasha mu miryango myinshi na cyane cyane mu gihe turi mu bukene bw'amakara hama ndiyungunganya kandi mu kudandaza omo yitwa Dofi murabizi ko aka omo ari nkenerwa mu buzima bwa misi yose ndashorerwa cyane cyane n'aba mama bafise ababebe kubera ko bakenera omo misi yose ego hama nshaka guhanura ugwaruka nkanje ko gukura amaboko mu mpuzu na cyane cyane mu gukoresha inguvu ndetse n'ingabire zitandukanye baba bafise kubera ko nk'iyo ndiko ndadandaze ndashobora kuronka ibi nabiri sinshobore kugora abavyeyi canke ngo ngende gusegerereza mu gihe nakoresheje impano ziwanje inguvu ziwanje ego. Aya manaje twanzura Jana Claude abasanzwe nkora ibintu by'ubuyi bwo kunywa bw'abana cyangwa bw'abakuze ama muri ivyo twadukoresha ibintu by'ingano by'ibigori by'amasaka isoye vyema na sesame n'ibindi ikintu cyatumiye ushobora gukora bino bintu buno bw'ubuyi barugira ngaje nyene yungunganya nivyo bisanzwe bimfasha no kuriya amafaranga y'ishure nka minervare ko nawe igenaiza secondaire nta kintu nyacu nari gukora ariko nashimye uca muri akari byo busanzwe nkoreramo ufu bw'ubu cyangwa bumfashe na minervare hama ngabasanzwe nkora mba mu Cibitoki kuri 16 numero 12 ubukeneye ndakoresha nimero za telefone zisanzwe ziriko ngaha nyene umamagaye cyangwa gusanga aho uri hose murakoze. Okay, hama je nkaba nkorera mu Cibitoki kujya kane inimero 65 zubu uwo nkenera ashobora kundonka no ku nimero za telefone kuri 61 985 310 ndahaye kaze abantu bose bifuza amasabuni ushobora no kugira commande peu importe aho uburi ndazikuzanira murakoze. Uwo munsi mukuru wasozerewe n'urukino rw'umupira w'amaguru mu Kanyamuneza ntangere mu kigo ca Centre Jeune Kamenge.